Chesaba page hariya dushire ko iyi foto hari ku rubuga rwa Facebook. Okay. Abantu bayibona. Izi connection nazo. Connection zano zimeze neza ariko ntuzirenganye. Iza hano zimeze neza. Ahubwo urara kutakuye kuri ya wifi. Ahubwo reka yego. Erega uyivuye ko. Byose bica bigorana. Navuye ko. Ubona yuko turasho Big Fizzo ariko kumbure dushobora kuvuga tuti mbega uwo muntu bavuga yuko ashobora kuba yangije canke yanse yuko iyo show izoba uwo muntu afise inguvu zingana gute afise inguvu zingana gute muri entertainment canke muri iyo Canada basi nkimwumva ariko ico novuga nuko ngerageje kugenda hariya ku rubuga rwa Facebook kumbura abantu bari kuri Facebook ce mubibona gato ibintu byabaye maze murambwira ngerageje kugenda ku rubuga rwa Facebook rwa Instagram plutôt nkaraba kuri Instagram y'uwitwa PCK. Wow. PCK baramuzi nanwe atamuzi baramuzi kabisa niwe yavuze ko yateguye show ya dramatic concert niwe akunze gutwara ba Kidumu hari n'abaririmbyi benshi baba Tanzania arakunze kubazana ngaha mu Burundi hajya mbega none bayibonye post hariya kuri Facebook bayibonye no kuvuga yafashe cover ya Big Fizzo yo muri Canada ayicamwo imirongo ayiciyemwo imirongo vyerekana yuko yahakanye ko show ya Big Fizzo izo aha rero umuntu aca yibaza ati mbega kubera iki yahakanye ko show izo ubundi yabujije n'abantu mbega yabihakanye nkande icyo kintu umuntu aca atangura aca yifuza kumenya hambavu yaho hari ikintu kimwe nagumye niyumvira uwo PCK yerekanye nk'uri karategura bino biteramo na afishe yashize hanze Big Fizzo iyi afishe arayiposte afishe aramaze kuyiposte nko ni ya Montreal ofete aramaze kuyishira hanze iyi afishe ya Montreal ni iri muri mu matuwa azokora ko ijya afishe imwe ni ensemble ijya ni ensemble y'amaturu yose azokora yari show izo kogwa le 26 ni nayo Big Fizzo yavuze yerekana yuko abariko barategura ari Axam Events mugenzi wacu nawe hari yaciye ayifata ayicishamwe imirongo ati ntimugure tike ati bagomba kubiba ariko hano nkavuga nti sawa yabivuze none Big Fizzo kuvugira mu ntamatama ntavuga uwo muntu wari we nawe yabikuye kuki ndavuga mu ikete iyamuvuga ubona yuko rega arashobora kuba atari wenyine PCK arashobora kuba afise timu bakorana ariko akaba ari PCK yaserutse avuga ati ntimugura amatike bashaka kubiba iyi show ntizoba ariko aho umuntu aca yibaza ati mbega PCK kubera iki yatangaje ibi bintu mugabo rero ujya PCK icambere maze kumubona n'umuntu yamafise ibibazo n'abastar n'abashiste kareka kumubesha mu Rwanda ego ndamaze kuri kumukora ariko nivyo mu Rwanda muri Tanzania no ngaha mu Burundi East Africa yamafise utuntu yamari ashaka kujyana n'abastar nibaza ko yafete yaje kubyinjiramo kugira gutera kavuyo voilà n'umuntu atera kavuyo by'abantu surtout abastar ariko yashizemo umurongo aravuga ati ni scammer don't buy any ticket ariko nkiyumvira nti Big Fizzo uko tumuzi abantu bo mwitaba batomwitaba yofata riske yo kwemera yuko bagurisha amatike mu gitera amazina ze ko atazojayo je ntibishoboka
oya kandi ikindi naco uyo PCK ntashobora kwiyadukiza ngo yandike ibintu uko nyene ahubwo turondera ikibazo cyo kiri hagati ya PCK na Big Fizzo kuko naho uri umwasi w'umuntu cyangwa uri umwasi w'igihugu muri rusange nta kintu na kimwe ushobora kugira atacu gikuyeko okay kumbure usanga hari ibintu batahurijeko akavuga ati reka je nanje ndamutobera uko niho gutoba ushaka gutoba urubanza ugenda gusivya aba invite urubanza rugizwe n'aba invite rero muri urwo rubanza rwawe amaze kubwira aba invite kuko urubanza rwasivye bisigura yuko ngaho watovye byose uwo PCK ahubwo nimba mu byo ukunda umuntu yo murondera akamubaza ati ko twabonye ko wasibije evenement aho byaba byagenze ariko nyine urumva yuko biba biriko biragenda bigorana gusa mu twihanganire gato kuri akabazo gato kari kabaye murazi yuko nyine biba bigoye ivyuma ntibisezerana ariko twamaze kuba tuza tumeze neza neze ko muri ko muragenda mugumana natwe bimeze neza muri makere ugiye kuraba ikibazo kiri hagati ya Big Fizzo na PCK kiraza kuba kigoye cyane kumenya kubera ko umwe n'umuririmbyi cyangwa n'umu artiste ariko yundi n'umu promoter mu bijanye no gutegura ibiteramo ku baririmbyi bagiye batandukanye murabizi yarateguye concerts zigiye zitandukanye hano mu Burundi ari mu bafashije gutegura dramatic concert ibyo cyo turakemanya ko na dramatic bwiwe yaracemeje iragize ati ni mu partenaire mu bandi ariko ntiyayiteguye ijana kujana kubera ko dramatic concert nayo yayiteguye ariko na dramatic bwiwe n'abandi banyamita bagiye batandukanye rero kuvuga ati show ya Big Fizzo ni scam muri Canada canke mu gisagara cya Montreal urumva yuko bitaba byoroshye turaza kuba dufata iki tureka iki nyabona Big Fizzo nubwo yashize ukuri hanze ukuri kwiwe ni kuzuye kuri kwe ni kuzuye yeretse abantu yuko uwo muntu atamafaranga bamufitiye mu gihe uwabishize hanze we atigeze avuga n'iby'amafaranga nta na kimwe iwe yavuze ntimugure tike n'imwe gusa yavuga ati ntimugure tike ati hano harimwo scam ni scam nayo ni ububeshyi canke fraud ibyo buri muntu arabizi rero hano n'ubundi kibazo nkiza gutorerwa inyishu kubera ko wavuze ko ati amafaranga umufitiye mu gihe we nta n'iby'amafaranga yigeze avuga hano hantu nibyo ngo barakumvamo ikindi kintu ahubwo nyine ibintu by'amafaranga yabikuye hehe umutama Big Fizzo ibintu by'amafaranga yabikuye hehe ariko ni mu gihe abandi bantu bategura ibiteramo hariya bo bemeze yuko igiteramo kizoba kandi bakanahamagarira abantu kugura amatike ubundi bamwe muri abo harimo n'abashoboye kuba batwara kigingi muri Canada kandi ibiteramo byo biriko bigenda neza urabona ko n'abantu babyitabira kandi bagataha banaryohewe tuza kuba tuvuga yuko nabo bariko barafata risk yo kubeshya abantu sinibaza ahubwo ibi bintu hari ikintu cinyegeje inyuma kinini kandi kuba umwe yazanye ibintu by'amafaranga ubundi akaba yavuze yuko show itazoba ari scam hari ikintu cinyegeje inyuma harimo kuri kutariko batako bashaka kwerekana kuko PCK wewe iyo ari ibintu by'amafaranga yawe kuvuga ati jewe ndafitaniye ikibazo nawe show yose azogira nzoyihagarika ariko wowe yavuze ngo nta show izoba ariko ikindi kibazo kirakiza none PCK ni umupromoter wa Big Fizzo ku buryo ari bamutangira amakuru ekaye
arahembwa amafaranga na Big Fizzo ku buryo ariwe aje kumenyekanisha amakuru ya Big Fizzo kuvuga ko amashuri azoba cyatazoba ndazi ni umutima mwiza yabigiranye canke urukundo akunda abantu bari muri Canada ubwo rukundo bakunda cyane cyane abari Montreal ariko sinaza ko bakunda gusumbya Big Fizzo agiye kubaha umunezero kandi Big Fizzo we akacaza akavuga ati ibi bintu ahubwo namanyanga n'abantu bashaka kunsubiza inyuma n'abantu badashaka ko ntera imbere n'abasi b'igihugu ati muribuka ko uwo muntu we yama mu maskandale n'aba artiste kandi meme adafitanye n'umubano mwiza n'ababanyi biwe ati baramwerekana bamaze no kumushyira imbere y'ubutungane kenshi mu bihugu bitandukanye bamuhora ubunyonyezi cyangwa escroquerie no kwibisha uruyeri ati n'umuntu asangwa no mu bindi byaha bigiye bitandukanye ati murabe rero ntimuhavure muhendwa ati ishusho ya Big Fizzo ntimuyibone ukutariko ati aramaze gukora ibitari bike n'aba artiste batandukanye ariko benshi mu byakoranye ntibyagenze neza haragiye mu injyane ati nous n'avons reçu aucun centime de cet individu et ne lui devons rien de tout du tout ati nta n'ikingorongoro araduha cyangwa yigeze aduha kandi nta n'ikintu na kimwe tumufitiye ariko rero nkaca mvuga nti ko buri muntu yerekana yuko kimwe ari amanyanga Big Fizzo akabashyira ndeta akavuga ati ntimwizere uwo musuma uwo munyonyezi uwo mwescro n'ibindi turaza kuba dufata ukuri kwande umwe yashizemo n'amafaranga mu gihe undi n'amafaranga yagize ashiramo inde yashizemo amafaranga Big Fizzo niwe yashizemo amafaranga yavuze ati nta mafaranga tumufitiye kandi nta ndende tumufitiye nta n'icyo twishyuza atigeze gusa ko ari umuntu wakaguma yama mu bibazo bitandukanye n'ubutunganye ndetse n'ababanyi biwe ataramaze kubona n'aba artiste benshi ariko ubundi yisanga mu bibazo ariko aho ni mu gihe Pisike nawe byo yashyize hanze yagize ati ntimugure amatike ni ububeshi point abarahejeje kuri skendo zimaze iminsi tuvuge yuko hari ikindi kintu nyamukuru cyo bashinyegeje nyuma y'ibi Mr. Fulgence urabizi yuko ku kintu cyerekeye amasho urabizi yuko bisaba gutegura ubundi ngaha ntituramenya mbega ubwo Big Fizzo na PCK nawe bavuze ko Big Fizzo ataja mu tuntu tw'amaskandale utuntu tw'amabeze ubwo ko tuzi PCK ari umuntu afise public nini afise fan base nini ari umu influencer novuga yuko cyangwa umu promoter novuga yuko akaze cyane akantu ntibashobora kuba kariko karaja mu kantu gashobora kuba kariko karatanga promotion kuri izi show kuri YouTube ari karakora kuko uno munsi nabonye n'amakuru bavuga yuko Bantu Boy shobora kuba yamwitwariye PCK shobora kuba bamwitwariye mu butungane ubundi kubera ibyo yakoze ubundi promotion izi gutandukanye sinoja kure y'ivyo Drizzy presenter avuze kuko hajya ushaka ko ikintu cyawe gishika kure uca mu nzira zose zishoboka no mu nzira z'amanyanga zo guhenda abantu kuba nayo babishizemo base navyo nyene sinobija kure kuko wanashima iki giteramo wamenga kirahoze ukuntu wamenga kijanye na promotion sikirenga akavuga ati reka ahubwo dukora akantu gatuma ama media yose avuga iki giteramo bavyandike ku mbuga zose hama turako two pushing iyi show yacu izozemwe abantu benshi uyu munsi biriko biravugwa cyane ku mbuga ugiye ko niriga tangazo riko rirasirikira aba ku ma Instagram aba ku ma Facebook biriko rirasirikira cyane biriko biratuma n'umuntu atari bwabone yuko Big Fizzo yarafise iyo show ayimenye kuba yo bakoresheje iyi strategy navyo nyene si bibi nawe tutavutse mu mabase cyane ariko nta mu artiste n'umwe adakoresha base ahubwo barutana ukuntu bayikoresha hari habe exagera habagenda bukebuke ariko none aramutse akoze base nk'iyi nayo
ubwo abantu ntibashobora kuvuga bati nyabona ibintu PSK yavuze kuri show bishobora kuba ari ibyo ugasanga bahombye amafaranga y'abantu boje muri show. uyu bundi baba barindiriye ijambo riva kwa nyine show. Ubundi nyene biba bisaba Mr. Philje surabizi yuko iminsi yose umugabo ategerezwa gukankama muguyiwe. Okay. cyane cyane Tubyumvikane cyane tubyemeranye PSK numu event organizer cyangwa umu promoter hariya muri Canada. Okay. Ubona yuko umuririmbyi wese avuye muri East Africa kenshi uzobona harimo ukuboko kwa PSK cyangwa harimo logo cyangwa harimo izina PSK. Bisigura umuririmbyi nka Big Fizzo agiyeyo atahamagawe na PSK. PSK ategerezwa gukora akantu kugira abantu bumve yuko nyene atamugaba adakankama mugwiwe. Bumve yuko uwundi yabiteguye shobora gufeiringa kumbure PSK ashobora kuba yahora bitegura bikagenda neza nawe ari bidahora bikunda ariko ubundi yateguye nyene kugira agerageze kumuminimiza agerageze kumva yuko atawundi muntu yotegura nk'ivyo PSK yahora ategura ariko ico novuga nuko biba bigoye cyane kumva yuko guhagarika show nk'ijya mu gihe utatanze n'imvo zituma show itazoba ariko ikintu nca nibazaga Mr. Philje. Okay. Ubwo PSK nabo bariko baramwiyamiriza ubwo ntitwava dusanga afise inguvu zishobora guhagarika ino show canke ino tour. Ku bantu benshi bategura ibiteramo hariya hari amakuru avuga yuko nubwo benshi bakunze kumufata nk'umusikama nk'uko bakunze kubivuga uyu mugabo nyabuna ngo afise ijambo rikomeye kandi ngo nakundwa na bamwe mu bantu bategura ibiteramo hariya canke abaje mu biteramo ariko nkavuga nti uko byaba biri kose no kuraba yabemo gukora cyangwa gufata risk ishobora gutuma akazi gapfa ibintu bikagenda nabi kuko bigenze nabi naho hashobora kubamwo uruhombo rutaza kuba ari gwiza. Hambavu yaho numwe mu bantu ibiteramo byiwe n'ubundi nubwo mu nyuma bigaruka ugasanga harimo imvururu zaje kimya biba biteguye neza bifise organization muri make bifise equipe ikwiye ya organization ugasanga biratandukanye n'iby'abandi ariko ikibazo kihari nuko mu nyuma usanga harimo utuntu tw'utubazo tuza kuza tuboneka mu nyuma kavuga nti rero hagamaze gukora Big Fizzo muri Canada kangahe sinibaza hari show nimwe arategura ngo Big Fizzo ari we yayiteguye bo sinibaza ubwo Big Fizzo n'umuntu novuga yuko asanzwe iyo ariko arakora show nk'izi aranka ibintu bitari serious cyane. Big Fizzo aravyanga. Okay. Rero kuntu abantu benshi bamaze kuvuga ko PSK ari umuntu akunze kuba agerageza gukoresha donc amanyanga menshi ibintu Big Fizzo aravyanga. Okay. Ariko kandi nkuko nawe nabivuze turabe nidusange PSK ashobora kuba ari mukuri. Uko icyo no cyambwira abantu nuko ubu twamenye ko hari gashobora kuba muri ikibazo cy'amafaranga atavye twayituze. Icyo no cyambwira abantu nuko twoca tugerageza tuzogerageza tumunondere PSK tumubaze na Big Fizzo tumubaze. Okay. Mbega hari ikibazo iki batazaba bavuga ngo batugera ko barondera iyo habaye ibibazo. Oya ibyo nta birimwo kuko barabizi yuko niyo bimeze neza tubarondera ariko nibutsa abantu yuko nubundi ibibazo byo bitabura. Ni n'uyu mugabo aheruka gutegura igiteramo ari kumwe na Kidumu muri Canada nyene muri Montreal ari igiteramo kagenda neza mu nyuma tukumva n'ubundi mburu zabaye nizo dusanga no ngaha naho ubundi canke ashaka kuba ntirumve ko ni ntakamucika mu bundi buryo undi nyene arashaka kugira ijambo abashaka muri buri bintu bibaye bamushiremo ajemwo kubera iki kubera ko bafise amafaranga menshi gusumbya abandi oya pana amafaranga ahubwo avuga ati none kubera iki baza mu rugo rwanje ntibambwira wohanura iki Big Fizzo wohanura iki PSK
nta mpanuro numva notanga ahubwo nimba bafitaniye ibibazo baraye babikemure nimba pisike kuko pisike nashobora kuyadukiza gupostinga akayicamwe umurongo ijya akava kujya atakintu na kimwe cyabaye kuko sinovuga ngo baranka nimba peut-être pisike arashobora kuba afitaniye ibibazo n'umuntu yateguye izi tour ariko atafitaniye ibibazo na Big Fizzo yari kugenda guca yegera Big Fizzo bakavugana atari ko rero umuntu muri ko murategurana ibi turafitaniye ibibazo azugende mubwiranye muri ibi bibazo maze ko pisike n'umuntu amenyereye hari yarashobora ariko ibibazo bya pisike n'ubundi muntu Big Fizzo nibaza yo bikemura gute yo bikemura Big Fizzo vuga ati jewe genda ukemuriye genda muganire n'uri ya muntu yavuze yuko none nibyabaye kuri Dramatine ubyibuka yuko baje aho hantu kuri ico kintu uraza gusanga uhihende ukabaririmbye dufise deja nibanze ndeba abaririmbyi bacu kurumaze kubabona ni opinion wanje ni point of yanje abaririmbyi biwacu abwira ati jewe akaziki wanje nakabonye ni sawa bize bigende neza cyangwa ntibigende neza nimba hari impact yaba yo kuronkana canke kubabura bizozana ibyo sindaba bampaya yanje tayari niyo mpamvu vuga nti n'ubundi naho yoze kumubwira ati mbira nakabone tubikemure usanga ata impact nimwe ivuye kuri Big Fizzo bigize wanawe ariko wibuke yuko nongaha mu Burundi byabaye ibibazo bavuga ko pisike yafitaniye n'abandi bantu ntibyaje gukwega Dramatine na Mr Champagne aho hantu ahubwo nuko na Fizzo birashobora kumukwega aho hantu nuko ahubwo hari ahantu abo mu butunganye n'abatabanje ngo barabe neza abantu niho hantu uzosanga n'ubundi Dramatine ari byagoranye ariko numva ngo mu nyuma byaragenze neza mu nyuma byaragenze neza ariko nyene urumva harabamo ihungabana mu mutwe harabamo kugera kuva utameze neza ati mbega ntibava bagaruka mbega oya baciye banagaruka none bavuze ati zimwe oya uranabizi yuko yagiye gukora show Dramatine bamaze kumbwira ati amahera yo ku muryango ntimukoreko ibaze rero kugenda gukora show uzi yuko amahera yo ku muryango atani icyo muza gutahana ese uraza gukora show umeze neza ntibishoboka nicyo gituma rero bisaba yuko ahubwo heri yakuze kera n'ibyo abantu batabona heri arakuze waramaze niwamubonye umunsi asanga asigaye afite n'ubwanwa buhoho turagowe Dramatine arakuze kabisa nuko ikibazo cha Big Fizzo na PCK kimeze reka tuninde byo kuba turaba uko bigenda kumbure tuzohamagara yaba Big Fizzo canke PCK tubaze buri mwe ngene bimeze hanyuma tumenye inkuru y'imva udushobora kubashikiriza n'ukuntu bihagaze bigende neza cyane iyi ni classic vibe rero ko turabasore n'inkumi bane kandi tumeze neza cyane twa Fulgence Mika ndi kumwe na Drizzy presenter canke Calvin ndetse na Nice Man umukobwa mwiza cyane ubona yuko ari umurundi kazi ameze bien guess who ndabona akantu bita Devine mu gifaransa tomboza mu kirundi kavuga gati mbega muri twashitse event niwe mu start ugiye kuba dutembera no Burundi igiye kuba bigenda gute ini event rikategwa na PJ Classic FM ubona yuko igiye kuba itangurigerezwa igenekerezo rya 19 ukwezi kwindwi 2025 utazoba muri iyi event azoba hombye aba partners aba businessmen ndetse n'aba business women sico murindire ngo mushobora kuba mwoza gushyikira evenement bigende neza cyane abantu bariko baradukurikirana bumve yuko ugera muri uwo mwanya twamaze kubashira akantu hariya kuri Facebook kumbure reka nabari kuri live tukabaterekereko ariko mengo karoshe ku Devine karoroshe cyane kabisa rega nyene iyi ni challenge abantu icumba mwitegure neza abantu mutaragura munyarutse kandi ko mugira mutsindira amafaranga biragubuye mugira mutsindira amafaranga Fijasi bigagara batemwo Pajos Patrick adufashe hariya kuri Facebook agatereke ko yihuse gatereke ko hanyuma ndabereka akantu twikorera ni chap abantu mufise ama mega be careful sharing na mugenza bashobore gutomboza batatu ba mbere ndabereka akantu dukora guest who twashitse na star artist ambassador no kuvuga abantu mudafise connection muraza kwihangana abantu bari kuri connection abantu mudafise connection ndi jewe hano abantu bari kuri FM turabaha inyishu mubanze murindire je ntarabaza ikibazo ntiwishure nimba wanishyuye futa biriko bikaze iyi ni evenement yitwa twashitse event 2025 iri kitegwa na PJ Classic FM rero kujana na PJ Classic FM ijwi ry'umuguzi n'ugurisha ijwi ry'umunezero
bica bigenda neza kuri Facebook murakabona aha rimwe kabiri gatatu twashyitse event 2025 Star Artist Ambassador mubona ari inde ku gicapo abantu batatu ba mbere twagiye abantu batatu ba mbere mwandike andika bana yuko hari ibintu bimeze neza muramfasha abantu bari kuri Facebook nibo ndiko ndabwira aha nyarutsa mubona uwo mu artiste ari inde ari mu iyo foto munyarutse amanite ndayavuga batatu ba mbere ndabarose abakuri FM muri hangana kuri Facebook bagira bayahora abantu muri kuri Facebook nyarutsa mushyiraho comment uwo muririmbyi mubona ari inde ngira ntangure nshire kuri chrono kubera ko ndabona ko mwananiwe maze kubona uwitwa Clovis bamaze kwishura izina ry'umu artiste uwukurikira abaze kwa bane tugeze ku bantu bane munyarutse ubundi amahera ntabacike kabisa mikaraganuye jengira nganure byume agomba ganure tubwire ninde uwo muririmbyi mubona ari inde mbugire n'amapartage mubahe n'abandi kabisa baronka amafaranga hano wandika izina nabi ntarimwo uryandika neza hanyuma tukajyana nta byagusabiriyo ariko ndabona babonetse abagera kuri batatu twagiye bimeze gute bagitoye ntibagitoye uri siri ko bagitoye ego bagitoye vrema unaje namwe ndavyumvira uko nyine kuko namwe ndavyumvira ko nasanzira wowe bacha nibyo bamye wiyumva umwe mwese muri mu byumviye rero kugira ngo bigende neza kari benshi Drizzy nkubitira screenshot batatu ba mbere oya bose batatu ba mbere ndabonamwo Clovis Ngabirano ndayishimiye Prince Patrick na Sylvestre niyo kwemera nibo batatu ba mbere mbona ni Clovis Ngabirano nibo batatu ba mbere ni Clovis Ngabirano muri batatu ba mbere rero Sylvestre na Prince muri batatu ba mbere rero afishe ni yaje hanze muze munyishyuze turabe ntituzi ko ari wowe mwavuze ko naje nabonye bayizana sinzi uwo mwavuze ko ari we sinzi by'ibingene bihagaze mwege gusa mugire gute mushyire umutima mu nda amamega yo mwaguze uno munsi nimuzoyabura navuze Clovis Ngabirano ndayishimiye Prince Patrick na Sylvestre niyo kwemera uko mwaje mukurikirana muri batatu muri batatu niho hazovamwo uwutsindira agashimwe canke bose bakabura none su oya bizoce bigenda gute none ntigasubire afishi imaze kujya hanze muri bano batatu harimwo amayinite nzoba burya nta babiri bavuze umwe nta kibazo uzobaha bose canke bazosangira cyakora alphabet nkura muri batatu ba mbere nzokuramwo umwe oya urashobora no kubabaza kandi kabazo kamwe kabatatanura kabatandukanye ibibazo bizoguma nakoshobora ugashirako bishobora kuza ari byinshi n'ibindi bibazo ko sanze bose bamutorera imwe birumvikana ukabasana bafise pose nk'ijya ni benshi n'ifoto nk'igi hari ni nyinshi ariko gusa kino kibazo kiroroshe nuko reka tubandanye n'ibiganiro byacu tuve hariya kwa Big Fizzo Baranandem duce hariya muri Victory Beverages abona ko ngenda bakuronsa amazi wavi